ukwikukira ku Burundi no kuvuga ko kwaduhaye ukwishira no kuyizana umurundi arigenga adukura ko babazungu aribo badutwara mu ntwaro ya gikoroni bazana amagiza n'amasoro nkuko Burundi bwikukiye bukadushira muri demokarasi barabe vrema n'ubundi bahindure vrema barabe ukuntu bo bijenama ibintu by'ibiciro umunyagihugu muto muto kugira arabe ukuntu yokoroherezwa bakorone bakaba tuvuye ku mutwe umuntu akaba afungura akaryama atankoho ziko ziravuga amarundi akavaho gende baza kwikukira vrema ni byiza cyane umuntu numwe atobishima tukikukira twavuga yuko twiginye iyo ntsinzi muga tugerageje kuraba ubu ho tugeze turabona ego kare twatwagwa n'abanyamahanga mugabo ubu turatwagwa n'indongozi ziwacu mugabo turashobora kugira analize tukaraba eske ntituri muri no colonialisme icyo no kwitwa yuko twashobora kuba dukoronizwa nabi wacu ndaraba ntabyo kwishimira abako ndabona nta kintu kirahinduka uretse ko inzara yarateye ubu turafungura mahera make ufungwa ni 5,000 ku munsi 6 kwiyunguruzaho nk'ubu ndategekanya ngo ndaduka ruguru mbwa nkaca sanga ibitoro ashini kwa kundi nyene muri iyi minsi mikuru mu bisanzwe kesi nka kera umunsi mukuru warahaba eka abantu bakanezerwa bakagira gute duharuye muri iki kiringo cy'ubu ntabwo ari byo na gatoya ntitworohewe na gato.